iyi business ntanguje niyo izoshaka kundihira ishure nturana mastering uracimenyereza ndiga mwaka wa mbere ndaca hirya no hiyo ndarondera ukuntu bashina ushaka kwirihira mu wa mbere ndabona birakunze ndavuga ati kumbe no bandangira umwete dusubiye inyuma gato bega wewe umuntu ashaka kuvuga ati je vraiment mu buto nakuze ndi umwana afise ivyumviro meze uko nashaka kugera kwiki wewe wakuze uri umwana umeze gute nakuze ndi umwana yumva iyo shobora kwikorera ivyiwe nubwo najya kwishura bwa ngende kwishure kugira basi nagura ivyumviro shoye kuyumvira kure kuri projet kanaka ikintu cyose no shobora gucreate ya bakunzi ba Ciro Media tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana mugire aho muba mwubahwe nandi usanga ibijaganiro by'akataraboneka ni kwa Ciro Media ibanga ry'abatunzi tugira ko tubifuriza umwaka mwiza umwaka muhire wa 2025 muze mugire aho muba mwubahwe uyu munsi turi kuri Agaciro Media kwero vya Agaciro Media aho turi kumwe n'umusore mwiza mwiza cyane aho agiye kutwidondora twongera tumufuriza umwaka mwiza tumusaba kandi ngo yidondore abakunzi ba Agaciro Media turagoye kazi mbanje kuramutsa abakunzi ba Agaciro Media nongera ndabifuriza umwaka mushasha muhire zobere mwaka w'imigisha mwaka wo kuranka ivyo basengeye byose hama muze mugira umwaka nyene w'umugisha arakoze cyane yego hama ku mazina yanje niswe n'abavyeyi Nirakoze Prosper izina ry'akazi nkora sanzwe nkora Rich Prosper fashion design nkabasanzwe nkorera mu gisagara cya Bujumbura ariko mfasha kubera nkorera rezo shusho cyane fasha mu mahingo yose aho abanyituye bose ndashobora kubashikira nkomeza kugerageza ikintu cyose cyo tuma ndabashikira byoroshe n'utari mu gisagara cya Bujumbura sikuva ko nkora mu gisagara cya Bujumbura gusa ariko adresse sanzwe nkorera mu gisagara cya Bujumbura ni muri plaza hepfo y'isoko ya kera Prosper utuheje kutwidondora utubwira n'ivyo usanzwe ukora bega wavyisanzemo gute kugira ngo usange uyu munsi uri kurafasha abantu bijanye n'imyambarire ibintu sanzwe nkora uko navyisanze nasanze ni nk'impano mu bisanzwe hari ikintu kizuka umva nyene si ibintu ushiramo ingufu ikintu umva uyumvamo je nkimaze nk'iyamenya guheza amashure makuru nariyumviye ikintu nokora cyo tuma nanje shobora kwibeshaho nk'abandi kuko iyo umwana amaze kwiga arangiza amashure yisumbuye ateza kwiyumvira n'ivyo yo gukora ateza kwiyumvira n'ivyo yokora kugira nawe ashobore kwisanga nawe ariko aronka amafaranga yo gushobora kwiyambika gahuzu kuko ikintu ca mbere indoto ya mbere numvise nova mu muryango haja kwibako ariko byabaye nko kurinda si ibintu byaje uko nyene kwabaye kurinda ndavuga ati ibi bintu rero ndiko ndigira kugira ndabiba ko siko vyongira akamaro vyonyinjiriza reka ndabikore shobora kubura amahera y'inzu mbura amahera ya ratio hama mbimpa umwete wo gushobora gukora kano kazi neza usanzwe uvuze yuko wavuye ku ishuri hama wisanga mu bijanye no kwambika abantu batandukanye bega muri secondaire canke university mwari mwize biki sinovuga ngo aho bihuriye secondaire kwiga turiga mugabo ibintu usanga nyene iyo umaze guheza amashuri hari ibindi bintu usanga nyene umenga nivyo ukora mugabo sivyo kwiga ni vyiza mugabo ibi byo nize secondaire nareje test Kamenge nize ibintu bya electronique urumva ibintu bya electronique cyo gufata amanu z'amasudire n'amasudire n'iki ntaho bihuriye n'ibyo kwambika abantu wapi ntaho bihuriye hama maze guheza niko kwiyumva icyo kintu nyene nokora ndashobora ndakira nyene bavuga ati ikintu je noyumva muri nico kwambika abantu reka ndabikorana umwete natangwe kubikora nkorera ubuntu shobora kuva muhira hondi aho naba gushika muri ville ngiye kurondera amahera basi ya ratio ya saa sita niyo guhiga no kurondera amahera
yo gutaha yo gutaha ya bisi nta kindi nabona umwo mwanya habona iyo bitera bica sinabona iyo bitera bica mu nyuma hagira ko ntangura kaminuza ndavuga ati kuki nto kwiga kaminuza ndaja kwiyandikisha ntabona yuko zoshobora kuriha Minerval ashobora kuriha Minerval nabona yuko ngiye kwiyandikisha muganzorihirwa na famille cyane n'abavyeyi urumva jewe ndaja kwiyandikisha ku ishuri mu wa mbere ndiga urazi kuja kwiyandikisha ku ishuri ukiga uwizeye ati jewe iki kintu ndiko ndakora iyi business ntanguje niyo izoshaka kundihira ishuri nturara mastering uracimenyereza ndiga mwaka wa mbere ndaca hirya no hiyo ndarondera ukuntu bashina nshaka kwirihira mu wa mbere ndabona birakunze ndavuga ati kumbe no bandangira umwete cyangwa n'indi strategy yo kuza apana ko abantu baza basanga hondi nandika ati umuntu wese yabuze umwanya wo gushika hondi ndashaka kumusanga hari vuye yari service y'inzanyi basi mbone basi yuko no shobora kuronka amafaranga yo gushaka kuri ishuri umuntu wese yabuze akazi yabuze umwanya wo kushikira aho nabasanzwe niko ndakorera namubwiye ati ingo ngaha ubanze ndashobora kugusanga aho ndashobora kugusanga yawe wewe ico ushimye ubu hariho na systeme nk'abantu bagira ibi vya styliste nyene bashira ko mastati aho umuntu ashaka gushima impuzu canke ikindi kintu bisanzwe urya ni biritariha benshi nuko batabitahura nibaza ko navyiza kubituganiriraho kugira abantu bashoboye kuganya amafaranga kandi batahinze barapanga ahantu aho umuntu ashobora kubona stati yawe akamubwira ati je ndashimye iyi mpuzu bega yonshikira gute nk'akararo nkuko wabivuze mu mwidondoro uvuga yuko aho umuntu wese ari ushaka kumushikaniraho kumukorera service nibaza ko hejuru kuravuga yuko ari ako kantu waje use kugira ngo kandi kumushikiraho ndamuko iyo service si vya bintu nkora uko nyene si bintu mfa gukora ati nashimye impuzu hama shoka ndayimuha ndamubwiye ati iyi mpuzu ego wayishimye nta kuntu twogira uko simba ndamuciye mu byakunda mugo abantu bafise guzi zitandukanye mugana nashaka kugutoza ide nta kuntu nyimba usavye yuko ndaguha style zose ziri kumwe ndashaka aho kuri usanga bizijana na po y'umuntu ugasanga iyo kure ntiza kujana n'indi kure bivaye n'ukuntu umuntu ameze bivaye n'ukuntu umuntu ameze igihagaro ciwe ubunini bwiwe ugasanga iyo mpuzu nshobora mu yandi majambo wewe uwo muntu amaze kugira arashobora kuguha ifoto bivaye n'uko ameze ukamufasha ukamucagura indi kurere ashobore kubegwa icyo kintu ndagikora cyane ndakunda kugikora cyane abatabizi bava bazabona kwishima mugabo oya birumvikana kugira basi nanje bitanga image nziza ndashobora kugutoza amayide y'ukuntu ushobora kwambara kandi bivanye abantu usanga batazi amasize bambara ntibazi ko bambara amasize uko bambara size nini ndashobora kumubwira ati junyeti ifoto nubwo ikize no abantu basi nambika bari ya distance ushobora kunkira amasti bari ya distance ndashobora kumuha style amaye ifoto yiwe yavuba ndamubwira ati ifoto yawe yavuba amaze kuyindunyikira kuko ashaka kumusanga umuntu yaravyibushe gasanga gwa ifoto ye nkiyo ahayece nk'amezi 5 canke umwaka ugasanga mwasi kwari umpaye ifoto uri kure yanje ndashaka kukurunkira nta numwe ndarunkiye ambwiye ati impuzu zirasana tankwi oya nico ituma navuze ati ibintu ni impano yanje bega hamugiye nawe muri ugasanga ntimukwiye urashaka kuyigarukana sanze tamukwiye canke atayikunze arayindunkira nkamuha iyo akunda kuko nico kintu ca mbere kitoryohera abakiriya bawe ko umurunkira ikintu hama usanze utakinezerewe hama ntiwemera gusubiza aragusubiza kamuha ikintu ashimye yene we yishimiye niyo clientele mu bisanzwe irageza koroheza umukiriya kugira kuko umukiriya n'umukwe niko mu kirundi babivuga umukiriya n'umukwe niyo mpamvu kumufata neza niyo mpamvu ni yaranja nkavuga ati pfume ndamusanga hari urashaka no gushira ikintu umuntu ataye gutumye kigira umusazi kugira basi ushobore kugira ubwizigirwa mu uwo muntu hama mushobore gukorana neza okay nibaza Prosper ivyo imaze kwisanga mu iyo mpano yo kufasha abantu mujanye n'imyambarire
nivyo urumva ko atari ivyo umuntu yize kandi mengo no mu Burundi nta n'ishure ryigisha kwambika abandi ntibaza ariko dusubiye inyuma gato bega wewe umuntu ashaka kuvuga ati je vraiment mu buto nakuze ndi umwana afise ivyumviro bimeze uko nashaka kugera kwiki wewe wakoze uri umwana umeze gute nakuze ndi umwana yumva iyo shobora kwikorera ivyiwe nubwo najya kwishura bwa ngende kw'ishure kugira basi nagura ivyumviro shoye kuyumvira kure kuri projet kanaka ikintu cyose no shobora gucreate cyo shobora kuntungira umuryango kuntungira famille yanje nubwo taraye nubwo ntarayishika ko mugabo ndizeye ko nzobishika okay kandi bizaba bimeze neza ndavyizeye nivyo birumvikana cyane mu isanzu umuntu wese akora ikintu afise indoto afise vision ufise niyihe wifuza ko Rich Prosper izoba mu myaka nk'ibiri imeze gute nike gicapo wi Rich Prosper fashion design nifuza ko izoba mu myaka nk'itanu yuko izoba ari company ishobora guha akazi abandi bantu bagashobora kuvuga ati naka aratumye tubaho basi kubera umugisha abandi musanzwe kuja muri business kanaka ugiye gukora ibintu byawe ugiye ukeye business kanaka musanzwe ibintu dukora bisaba yuko ubera umugisha abandi na cyane n'Imana yadusaba burya yubayeho ko ukura ikintu kanaka utabaye umugisha abandi avuga ati naka arashobora kuronka gasaba ashobora kuronka ashobora kuronka ikibivuye kuri naka yazanye icyumviro kanaka misanzwe cyo suppose akatacho ndiko ndakora naco ndikunda marira abantu nifuza kugira ico mariya abantu biciye ku indoto yanje mu bisanzwe kugira tugere kwirya mbona kazoza yanye n'icubero mukuru w'igihugu nuko dukorerana equipe nuko umuntu wese ashobora gukora ikintu kihazotukizo nuko ariko bivuga kizobera umugisha abandi kuko ntidushobora kugera ku iterambere tudashobora gukora ibintu ama projet tudashobora guha n'imiburiburi abantu 200 akazi rero nk'umuntu afise igicapo nk'icyo kwawe birashoboka ariko kandi kugira bishoboke ni ikihe kintu uri kurakora kugira ngo iyo vision yawe uzoyishikeko kugira bishoboke ndakora mugankimvira ikintu cyo gusavinga ayo dukora gasangwe kurakora ikintu warusa amafaranga mugano ushobora kwiyumvira ati none amafaranga ko ndayarose no kora iki kugira basi ya business yanje bandanye itera imbere habaho ikintu cyo gusavinga kuri ya ndoto kugira ya ndoto ya business yawe basi hagira ahantu yigejeje n'ama creation mashasha faguma muri bya bindi ate nguno mwaka wari uri muri ibi undi mwaka ukavuga ati ntegeza kuja mwibi mu mwaka ahubwo no kwagura kubera bya bintu bivuye mu butaye ahubwo uragura niyo mpamvu ushaka kuvuga ati ibi bintu hatabayeho kwiyumvira kumbona kazoza y'ikintu kanaka ya business yawe kanaka nibazaho ko uri kurakora ku munsi nyene ata bimwe byo ku munsi nyene nazi gukora ku munsi kuronka yuraruriye gusa udashobora gusavinga n'imiburiburi ku kwezi n'ibihumbi cyane mwico gihe ucumengo nta vision nta cyuzoshikako okay nivyo Prosper uyu munsi uri kurakora ibi kandi sivyo wigiye bega nakaye kajambo cyane nakaye kano hanura urundi gwaruka kuko na urafise generation yawe uyu munsi ambo ushobora we kwigurira ikirato kigurira ipana nta bandi ubigora bivaye nuko hari mu negligence banegrija ivyo bakora bakavuga ngo reka turarindiriye akazi turarindiriye ivyo twize bizoduha akazi ariko abarongozi b'igihugu barasemera ati uyu munsi nimurindire mutega akazi ngo leta ahubwo nimuje hamwe mushoye gukora imigambi yayo wowe kuri wewe bahanurike no hanura umuntu wese mujene kanaka ahari hose no muhanura vraiment yuko atokuyumvira ati ngo je ngo ndiko ndiga kaminuza ndiko ndiga ngo informatique ndiko ndiga psychology ndiko ndiga rero ibisata bitandukanye rero ngo ndiko ndiga je ni civile ngumva ngo jewe ngo nzoheza ishure ngo cinza gusaba akazi ngo ndepose hama ngo shogira nibaza yuko ivyo ni ibintu bigoye cyane mwino minsi biragoye je nashoboye kuvuga ati hari ibintu bigoreye umujene jeho nyindavye ibintu nize kaminuza
secondaire nize electronique kaminuza niga gisata cha telecommunication TIC technologie d'information et communication ariko urabona yuko katari ivyo bimbesheje biko biragufasha no biramfasha kugira nanje shoye kwitwa umuntu nk'abandi shoye nanje kwinjiza amafaranga biciye mu byo wize biciye ku byo nize niko ninjiza amafaranga biciye ku byo nize ni ibintu nisanzemo umuntu wese afise indoto afise ikintu yiyumvamo afise ikintu basabwa ati je nimwe nifuza gukora ibi cuhera ku ibintu byawe wifuza gukora rero ntushifatiye kumenya ufise mu ishuri oya ubwo fatira ku ndoto yawe uri muri wewe n'icyo ugomba gushikako indoto yawe iri muri wewe n'icyo ugomba gushikako je no hano abajene rero ko batokwizera ibintu babi bize ngo je ngiye kwiga ibintu bwanze cyasanja gusaba akazi ahubwo ni wige wiyumvira ikintu cyoshobora gufasha abandi ukrea ko kazi ahubwo pana kwimva ngo nje uzi gusaba akazi ukrea akazi ko tuma nawe ugiye akazi kiwawe ushobora nawe akazi kakafasha n'abandi no tumwe umujene wese ko yoza aramenya kuntu agira creation y'ivyo akora nivyo numva nivyo bigezwe mu bisanzwe tugiye ku ishuri nivyo ishuri riradufasha kwagura ubumenyi riradufasha kumenya kwandika riradufasha kumenya kwiyumvira kure ariko muko kumenya kwiyumvira dukwiye kuja hamwe tukavuga ati okay reka amba uyu munsi Prosper afise impano yiyi no mwegera yomfasha mwiki kintu nanje nkashaka gukora iki ntaba amakopye kore ariko Prosper amba ari muri kwambika abantu nanje noja mwibi bicaye nibi usanga amafaranga arabonetse canke tukajana equipe ariko uyu munsi abajene barabinegirije kandi kinini nacyo kitunegirya cyane twitabira imbuga ngukana mumenye jewe ariko kuntu mujene uzabumva kubwiye ati jewe urumva ngo sinosaba nimero umuntu ngo sinogira iki ngo sinobwira umuntu ngo ngira ku oya umva ngo bangaye ngo basuzuguye ngo cumya niko ndisemba ibintu dukora usanga ugiye gukora ivyawe ibintu yikire yasho tugira bisaba kuja hasi nyene bisaba kuja hasi ukitura abantu afete umuntu n'abantu atayegereye abantu n'ibikunda n'abantu nivyo bintu bigize umuntu nivyo bintu bigize basi bitubeshejeho nk'ibintu turiko turakora bisangwa abantu Imana iragushikana ahantu mugana abantu Imana yashaka gucamo mwabo bantu nyene bakagushikana baragusutena sero n'ivyo uri kurakora sero n'ivyo na domaine urimo kubera ngo nk'ubu wowe ambukoneye gukereya iyo rich prosper fashion design kwibaye ikintu gikomeye kibaye iki entreprise cyangwa company kazi urakeneye ama sponsor ashobora kwandika projet ugasaba abantu bakagusponsoriza kugira ngo ico kintu cyaguke mico gere ni handi urumva ubuke ukeneye umuntu utakeneye umuntu hano utabo usa umuntu hano utoshika umuntu aguma kenewe ya kandi nkuko ahubwo abantu bakeneye ivyiyumviro gusa bituvana uko twego turashaka gusora ivyo vyiyumviro uyu munsi kuba waje kuri Agaciro Media kuja gushikiriza ivyo usanzwe ukora nuko utahura internet akamara imifisi twebwe turakora ibiganiro n'abantu bariko baratera intambwe ikiganiro citwibanga ry'abatunzi amba nakarasho yarateye imbere abiciye nkuko bavuze ati natanguye kuza muri ville ntabona iyo bije ariko uyu munsi rafise naka déplacement ijya ni déplacement kaze ariko urufata bisi bisubura bisi urafata bisi mu nyuma ndavuga ati nike cyo tumana babantu usanga mu mihana binyorohera babasi binyorohera okay igitonda cyo kuri kitoro ndavuga ati reka nshobore gukrea akantu ko tumangira ndavuga ati reka nshireho uraga kinga kaya gafuji kagiye nubwo bari muri ambutiyaje ari mu gatondo utera wabwiye ukura akazi neza urabandanya ukagenda ukarengana ivyo ni ibintu rero umuntu byose wiyumvira kugira bashoboye kuza ya business yawe neza okay Prosper misanzwe iyo uri kurakora ikintu twabivuze umuntu abo akeneye kuzobona hesite alafe nivyo watanguye igikorwa ngira nk'imyaka 2 iri nyuma turangije uyu mwaka wa 2025 nike gishasha nike kintu ugiye kwa ameliora cyaye kwajuta canke abantu abakiriya bawe abazodukurikirana canke abasanzwe usanzwe ufise abakiriya kuko usanzwe ubikora
ariko bashobora no kwiyongera hakaza abandi bashasha nakaye kabijya nakaye kandi kantu wowe nk'umusiriste akorera mu gisagara ca Bujumbura urusha abandi kugira ngo abakiriya baze kubwisha. Ikintu ngiye gukorera nubwo nabana nisamwe musango ndagikora, ikintu ngiye no kwiteza abantu bose ariko badukurikirana, ikintu ngiye gukora nk'akabijya ca 2025 ni mwaka mwiza cyane, ni umwaka wo kuba mu buzima nyine wategerezwa kubamo. Kana kugenda hariya winyegeza ugira iki umenga ukora ibintu umenga sihuri, kandi uwo mwaka wo gukora ku mwanya kugira ube muri kugira ya vision ushike kuri ya vision ya business yawe, bisaga gukoresha n'umwanya. Ku munsi ukamuvuga ati jewe ntegerezwa akazi kanje tezo ko guku, kandi umukiriya wanje umuntu yanyituye nkaswivaho uko bimeze neza cyangwa bitameze neza. Icyo nicyo kintu ngiye gukora ku mwaka, kandi ndazi yuko tuzokorana neza cyane. Abantu bose barakeneye kubegwa, kandi iyo umuntu aberewe arubahwa. Ni ikintu wanashaka, nta muntu n'umwe icyo kintu atagikeneye. N'umukene atagira amafaranga arakeneye kwambara agahuzu gasa neza akumva ko yaberewe. Wovuga ati jewe ngiye kubagirira bishasha kandi impuzu zawe vraiment zisa neza. Yego. Je mwana ndazibona kuri stati nukuri ntawo zigaye. Ariko umuntu agikeneye rero wavuze yuko ushobora no kumusanga n'ahari abari kure ukazibashikanira ukabafasha. Ega wizo zotonga nakazi ahubwo apana ko ari uzibashikanira, ahubwo abantu baze baragira ama distribution. Birashoboka byose ni kwihinumbero. Iyo umuntu akora ikintu ntaburi ntambamye ahora nazo. Nize ntambamye mu ibintu ahora nazo. Impambamye nahuye nazo, impambamye dufate nk'ubu urasangije style umuntu muhira usanze atayikunze. Iyo niyo mpamvu nagendagira mugazi si impambamye byarankomeza mu mutima. Cyari dufate nk'unda indi mpamvu nagenda ahura nayo, ndaranguye ikintu ndagisize ngaho, ugasanga ko nacibaza yuko coba cyo ryohera abantu siko byagenze. Wewe kumara izo sosho ubona yuko cyari ikintu gihitinze, mugabo akiranga ukagishira ngaho, wacu usanga ahubwo kumwe wakibaza muri societe siko ugisanze. Iyo mpamvu ungwa izo mpambamye nzazagira etide dimashe hama menya ati bivayanamiriye ndimo naho ndi ibintu byoshaka kuryohera abantu ni bihe. Nibaza tugera ku musozo hari cyo twaba twibagiye tutavuze cyari gikenewe kandi cyari kuza ubwa mbere. Byo dukora byose tubikore dusenga Imana, dushima Imana ubwa mbere. Ego cyo nico cyambere, cyo cyambere nicyo cyari kuza ubwa mbere. Sangu nkijijwe byose no kugira nkomere nk'uko si kubwawe we kubwajewe, ariko ni kubw'Imana. Ego si gukomera no kugira basi nkomere, ni gukomera mu business hasi kubwati je ndahuye n'iki kibazo, uyu muntu yangoye kunda byihanganiye. Kubw'abantu ho turarakara, mugabo kubw'Imana usanga nyene tera uvuga ati ni kurongo akavuga ati bandanya wizeye. Ego. Okay. Nibaza yuko wabivuze mu gutangura aho usanzwe ukorera, ariko kandi kugira abatumvirika cyangwa abadukurikirana ashobora kubasubiramo kababwira adresse aho usanzwe ukorera, ibikorwa cyawe cyo gufasha abantu bijyanye n'imyambarire, kandi ni turabizi ko ari ikintu gikenewe kandi abantu bose bakenewe, kuko nta muntu atambara. Kuko kwambara biratanga iteka, biratuma umuntu abakurespecta iyo wambaye neza. Rero wewe waje nk'inyishuri kugira ngo bafashe, bashaka gusubira kuba ya adresse hama bakwitore kubwishi, kandi twizera ko bazokwitura. Adresse yanje aho sanzwe nkorera mu gisagara cya Bujumbura, Centre Ville, musi isoko ya kera muri Plaza, nimero ni ya 14, niho sanzwe nkorera. Ushaka kunkurikirana nawo ndakoresha imbuga, ndakoresha WhatsApp, ndakoresha Facebook, ndakoresha Instagram, ndakoresha TikTok, aho hose izina rimwe
ni Rich Prosper fashion designer hose ushaka kuntora. Nimero yanje WhatsApp ni 76 876 659 canke 61 857 442. Murakoze cyane. Okay, Prosper tugushimire cyane Yego. kuba waje mu biro vya Gaciro Media ukaba wongeye gusangiza abarundi wibipfuza n'umwaka mwiza utubwira ko ugiye kudukorera ibitangaza byo tugiye kubeko. Yeah. Bakunzi ba Gaciro Media tubashimire cyane tubabwira ngo musangize ikiganiro abandi dushishikare gutera imbere, dushishikare mu mpano zacu, dushishikare gutezanya imbere no gufashanya. Tubashimira tunongera tubifuriza umwaka mwiza uzubabere umwaka w'amahoro, imigisha, amafaranga eka ndetse byose bijya byose mwasengeye n'ibyo mwifuza gushikako. Naho butaha ukindi kiganiro.